ndagafungira mu gitambara ndafungira hama ca ndasenga cambuka ndize ijambo ryatuwe kuri ribuye ejo mu gitondo nzovyuka atakintu na kimwe kihari kandi nari natanguye no kuvyimba mu gitondo wowe inzoka yaragukomoye uravyimutse urirya yego ca ndiryamira kubera nari naboheye ko agatambara karimo riryabuye ndasenga hama ndisenga mu gitondo ariko nta muntu yokomera Imana amashi ndazirutse niyumviriza kubera ejo vyari biteye ubwoba mugabo no vyari biteye ubwoba ndaryama kubera nari namaze kwizera naboye ko agatambara mu gitondo ndavyuka ndiyumviriza aho nababara hose nari nzi yuko nza rumbe nyene ndiyumviriza nsanga anakine simbabara inkovu zumye yari yagukomoye hehe ku buryo nyene wakomeretse ndafise inkovu zibiri turabe let's see to make sure reka ariko wahejeje twereke ziri hehe haciye havyimba ejo mu gitondo ejo mw'ijoro nyene ndavyimba ucubohera kwibuye cambohera kwibuye ku gatambara ndarishira mu gatambara ndabohera komera Imana amashi menshi cyane. Mungu nimeona mkono wa Mungu. Ariko nabonye ukuboko kw'Imana. Nabonye ukuboko kw'Imana kabisa. Sina cha kumupa Mungu wangu. Simfite ico noha Imana yanje. Siku ya 3 nilienda kujipimisha. Kwa gatatu nagiye kwipimisha. Hallelujah. Imana ihabwa icubahiro. Sijui hata niseme aje. Sinzi uko novuga. Nasikia hata uoga. Numva n'ubwoba bwinshi. Kubera Imana. Mungu ni wa maajabu. Imana ni ibitangaza. Imana ni ibitangaza. Ariko Imana yarankoreye ibitangaza. Natanguye kugwarira mu bitaro mu Kayogoro. Basanga nta maraso bafise yo kuntera. Banyimurira makamba. Bantera ishashe 6 z'amaraso. Hama banyimurira ni Bujumbura. Bampima sanga naje ngo amafyigo. Kandi jo nari ngwaye yose barankorera dialyse bayinkoreye kabiri gusa jewe uwo munsi nace ntangura kurota ndota ibintu by'ibishatani ego nzambona cyenda bibwira umukozi w'Imana cyo kudusenge je ngo ari aho kubitaro kuri Preserige cyana bona umukozi w'Imana cyo kudusengera ndabimubwira byose aransengera rero ubu uje ndashima Imana amafyigo yarakize. Hallelujah. Muga tubagisengera rijyabuye nararijyanye cyane ndarishira hejuru kuri frigo ndaje mu kwizerana twamabuye 11 haje imodoka iduturutse inyuma nimba yo modoka sinzi ukuntu no bibasigurira ukuntu yagenda iyo modoka idushikiriye iciti barabara idusanga ku ikote twe twari turiko wumve ngo yariruka apana bya bindi mwebwe mumva kwiruka yagendera mu kirere mu majambo make idusanga ku ikote twari turiko umva ko yaduturutse inyuma twe nta niyo twabona twumvise ugwamo imodoka idushikiriye manura mikro gato nukuri muntu utarabona Imana ya repentance ndagusabira kuyibona murakoze. Amen.